twicaye hano Igitega mwumve ko twicaye Imwaro, twicaye hano Igitega mwumve ko twicaye Imuramvya, twicaye hano Igitega mwumve ko twicaye Karusi, kuko ubu turi mu ntara nshasha ya Gitega yafatanije ibice bitari bike by'izo ntara mpejeje kudondagura. Ingingo ya mbere rero tugira tubashikirize niyi. Ingingo nomero ubusa gatandatu agakwego severe agakwego 2026 yo kwigerekezo rya 2020 ishinzwe no mu gihugu ujeje gutuhoza ukuri no kunwanisha abarundi severe ku matati ari hagati ya Horugavye Silas aserukira umuryango wa Nyanduza Tito na Havyarimana Juvenal aserukira umuryango wa Bararufise Zakariya yerekeye dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego GIT agakwego ubusa gatatu 46 agakwego 2025. Ngira mvuge amatohoza ico yafatiyeko n'ingene ayo matohoza yagenze. Inama ya bose y'abakomiseri yashaje kwigenekerezo rya 2020 iriga yongera irihweza iciyumviro c'intumwa z'umugwi n'ivyemezo vyose biherekeza iyo dossier. Umugwi severe wihweje ko ayo matati washikirijwe igenekerezo rya 16 ukwezi kw'indwi 2025 afitaniye isano n'ibihe by'ubwicanyi byo mu mwaka w'1972 warayakiriye nk'uko ubifitiye ububasha. Intumwa z'umugwi severe zatohoje ivyerekeye ayo matati, zarabonye zongera zirumviriza impande zose zegwa n'ayo matati. Turetse ivyo vyemezo, abafitaniye ayo matati bashikirije umugwi severe warishikiye mu gacimbiri Nyamabuye ku mutumba Butegana muri zone Nyakararo komine Mwaro yo mu ntara ya Gitega, ahari tongo ku magenekerezo ya 27 Munyonyo 2025 n'igerekerezo rya 22 Kigarama 2025. Intumwa z'umugwi severe zarumvirije ivyabona Sinzi Umunsi Alphonse na Gahungu Antoine bizi akahise kitongo. Twihweje ivyo abapfa babwiye umugwi severe mu minsi barenguka imbere y'intumwa z'umugwi severe, twihweje ivyemezo abafitaniye amatati bashikirije umugwi severe, twihweje ivyavuye mu matohoza umugwi severe wegeranije, twihweje cane cane amasezerano abafitaniye amatati bashitseko bonyene atagahato kandi kuko bavyishakiye kandi babifitiye ububasha kwigenegerezo rya 22 Kigarama 2025. Ngibi ibifatiweko n'umugwi kugira twubake ingingo twaje gushikiriza kuri iyi dossier. Ibifatiweko kubera ko Horugavye Silas aserukira umuryango wa Nyanduza Tito yituye umugwi severe kwigenekerezo rya 11 Mukakaro 2025 asaba gukomoregwa ikivi c'itongo yanyazwe n'umuryango wa Bararufise Zakariya, kubera ko
avuga ko ico kivi yari yakigabiwe n'umuryango wa Nzovu mu mwaka w'1958 kubera ko abandanya avuga ko amaze kugabirwa ico kivi yahavuye ahubaka inzu y'idandarizo uwo mwaka nyene, kubera ko uwitwaye avuga ko ico kivi canyazwe na Bararufise Zakariya mu gihe c'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 atako asambura inzu yarimwo, kubera ko uwanyazwe ari we Nyanduza Tito yagandaguwe mu mwaka w'1972 co kimwe n'abahungu biwe 5, hagasigara abahungu biwe 2, kubera ko amaze kugandagurwa yaciye anyagwa inka n'ayandi matungo, kubera ko abafitaniye amatati bose bemeza ko ico kivi bariko barapfa arico Nzovu yari yaragabiye Nyanduza Tito umuvyeyi wa Hurugavye Silas, kubera ko kandi igihe batwara Nyanduza Tito baja kumwica umuhungu wiwe Hurugavye Silas yari kw'ishure, kubera ko Hurugavye Silas agarutse avuye kw'ishure mu kwezi k'umunani umwaka w'1972 yasanze ca kivi se yahora akoreramwo Bararufise Zakariya mwene Riragendanwa ari wasigaye ahakorera, kubera ko Hurugavye Silas atigeze amenya uwabanyaze ikivi, akibaza ko n'ico kivi Bararufise Zakariya yoba yagihawe na leta, kubera ko Hurugavye Silas avuga ko yagiye kumenya ko ico kivi kitari mu minwe ya leta ari uko abakomoka ku muryango wa Nzovu bariko baragabura amatongo ari naho coco bakiziguriye, kubera ko umuhungu wa Bararufise Zakariya ariwe Havyarimana Yuvinali avuga ko se wiwe yahaguriye umupfakazi wa Nyanduza Tito, uwo nawe bikaba bitumvikana ukuntu yari kugurisha mu ntambara hagati mu gihe yariko aranyagwa yongera yicigwa abantu harimwo umugabo wiwe n'abana biwe, kubera ko Hurugavye Silas ahakana ko nyina wiwe atagurishije kuko atari kugurisha atawo mu muryango ahari, kubera ko icabona ca Hurugavye Silas nawe nyene yemeza ko Nyanduza Tito yahitanwe n'ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1972, kubera ko abaserukira umugwi Severe bamaze gutegera neza inkomoko y'ico kivi n'umubano mwiza waranga abavyeyi babo bafitaniye amatati, bahavuye bahanura iyo miryango ibiri kurangiza ayo matati biciye mu mwumvikano, kubera ko izo mpanuro zahavuye zinyura bene amatati maze bakiherera bakaganira bonyene kw'igenekerezo rya 22 Kigarama 2025, kubera ko ico kiganiro cahavuye kivamwo umwumvikano washizwe no mu nyandiko imiryango ababanyi abajejwe intwaro n'intumwa z'umugwi Severe bakoranye, kubera ko umwanditsi w'ayo masezerano yabaye Hurugavye Silas ari nawe yari yituye umugwi, kubera ko bahavuye bapima bongera barashinga uburimbi bwerekanaho umwe wese agarukira, kubera ko ivyo vyabaye abo bose twavuze aho hejuru bakoranye, kubera ko aho hantu bagabuye hapima imetero 16 kuri metero 21 mu kinyamazuru 16 metres sur 21 metres, kubera ko abari bafitaniye amatati biyemereye
atagahato kumvikana, kubera ko ubutumwa bw'umugwi Severe ari ubwo kunwanisha abarundi biciye mu kuri. Kubera izo mvo zose umugwi Severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo zifashwe n'umugwi. Ingingo ya mbere, umugwi Severe uremeje amasezerano y'umwumvikano yabaye hagati ya Horugavye Silas aserukira umuryango wa Nyanduza Tito na Havyarimana Yuvinali aserukira umuryango wa Bararufise Zakariya. Ingingo ya kabiri, iyi ngingo ihanaguye izindi ngingo zose zari zarafashwe muri aya matati. Ingingo ya gatatu, umugwi Severe uremeje ko ayo matati arangiye burundu, kandi ko atasentare ifise ububasha bwo kuyasubiramwo hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1/11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 rigenga umugwi Severe. Ingingo ya 4 ariyo ya nyuma, umugwi Severe niwo ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo. Iyi ngingo tubasomeye banyakubahwa, ndaba nongera mbwira buramatari, yashizwe ko umukono yemewe n'abakomiseri itariki 20/2026. Abakomiseri bayemeje harimwo komiseri Musenyeri Kimararungu Aime Joseph, komiseri Nzigamasabure ya Pascasia, komiseri Ambasaderi Selemani Mosi, komiseri Ambasaderi Budiriganya Stella, komiseri Ambasaderi Kavakure Laureni, komiseri Nijimbere Alice, komiseri Ndikumana Vianney, komiseri Reverend Pasteur Nahimana Elia, komiseri Honorable Sidokose Denise na komiseri Patiri Niyonkuru Pascal.